Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu bitungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyagejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Abagumyabanga baba batanguye kumaramazwa n'amajambo ya Perezida Evariste Ndayishimiye, akaba ariyo mpamvu bari gukora ibishoboka byose kugira ngo basukemo amabisi, kuko biboneka neza ko amajambo Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse gushikiriza mu mpera z'umwaka yabaye amajambo ababaje cane kandi anateye ubwoba, ashobora gukwegera akarambaraye igihugu ciza c'u Burundi. Akaba ariyo mpamvu yaba umunyamabanga mukuru w'umugambi ku butegetsi Ndikuriyo ndetse n'abagumyabanga batandukanye bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bitandukanye n'imvugo zimaze iminsi zikoreshwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni amakuru turi buze kugaruka ko mwido nido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira kandi ko aya majambo nyine ya Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora ibara rikomeye cane, aho imfashanyo zahora zihabwa Uburundi zishobora kugarwa umwanya n'umwanya, kuko leta zunze ubumwe za Amerika zarababajwe cane n'amajambo Perezida Evariste Ndayishimiye yashikirije, aho yavuze amajambo ateye ubwoba kandi anababaje. Leta zunze ubumwe za Amerika irababajwe n'amajambo yashikirijwe na Perezida Ndayishimiye ahamagarira kwicisha amabuye abahuza ibitsina babisangiye. Ibi ni ibintu bishobora gukwegera akarambaraye igihugu ciza c'u Burundi, aho nyine imfashanyo zishobora guhita zugarwa kubera ko Perezida Evariste Ndayishimiye yarakoze ikosa rikomeye cane kandi yarakoze ibintu bihambaye cane, aho yashikirije amajambo ababaje kandi ateye isoni. Nabyo nyine turaza kubirwa ko mwido nido ry'aya makuru, tubabwire n'andi makuru ahambaye cane arabana n'integuro ihari kugira ngo ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye busezererwe, dore ko n'umugambwe akomokamo atanguye kwitandukanya nawo, kuko amaze kubona neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ataho ashobora gushikana igihugu, kandi umugambwe ukaba ubona ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukoresha ingufu zose afise kugira ngo asambure umugambwe akoranye n'abansi b'igihugu. Akaba ariyo mpamvu mu minsi iheze mwabonye ko Ndikuriyo yaremesheje ikiyago n'abamenyesha makuru akitandukanya n'ibyo umukuru w'igihugu c'u Burundi General Neva yavuze, aho yavuze ko yitandukanije nyine n'amajambo ya Perezida Evariste Ndayishimiye, we akerekana ko ibintu bimeze neza. Ibyo yabivuze mu gihe ariko aravuga ku mubano uri hagati y'u Burundi n'u Rwanda, aho yavuze ko ibintu biriko biraba ari ibintu bitameze neza, ariko ko bishobora guhinduka kuko umubano w'u Rwanda n'u Burundi wamweho kandi ko utazigera uhera. Ahubwo we asaba ko nyabuna ibintu byaca mu kumvikana hagati ya CNDD ndetse n'umugambi uri ku butegetsi mu gihugu cibanyi c'u Rwanda wa FPR Inkotanyi, aho yavuze ko ari abagenzi bakomeye cane kandi ko ibingibi atari byo byabatondukanya. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, ico usabwa nta cindi no gupyana kuri sabone kugira ngo uko dushizeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Turatevye rero amakuru yacu tatangurire kuri itangazo rihejeje gusohozwa na Leta zunze ubumwe za Amerika, aho zitandukanije kandi zikamagana zivuye inyuma amajambo Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse gushikiriza, kandi akaba ari itangazo rivuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kugira ingorane zikomeye cane mu gihe adahagaritse aya majambo yavuze ataragira ingaruka zikomeye ku banyagihugu bamwe n'abandi. Leta zunze ubumwe za Amerika irababajwe n'amajambo yashikirijwe na Perezida Ndayishimiye ahamagarira kwicisha amabuye abahuza ibitsina babisangiye. Leta zunze ubumwe za Amerika irababajwe n'amajambo aheruka gushikirizwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye batazira Neva, aho yatangaje ko abahuza ibitsina babisangiye bakwiriye kwicishwa amabuye. Ibyo tubisanga mu itangazo ryashizwe ahabona kuri uyu wa gatanu n'umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu wa Leta zunze ubumwe za Amerika, aho yavuze ko Leta ya Amerika ibabajwe bikomeye n'amajambo yashikirijwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Leta zunze ubumwe za Amerika ziratewe umutima uhagaze n'amajambo ya Perezida Ndayishimiye yibasira bamwe mu Barundi bari mu buzima butari bwiza ndetse banakumiriwe mu kibano.
niko nyine umuvugizi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashikirije imbere y'abamenyeshamakuru ariko afise umubabaro mwinshi cane. Yongera agira ati turahamagariye muri rusange abategetsi b'u Burundi kubahiriza uburenganzira n'agateka k'abarundi muri rusange kandi bose nta numwe akumiriwe. Turamenyesha ko kuri uyu wa 29 Kigarama 2023 mu kiganiro yariko aha abamenyeshamakuru mu ntara ya Cankuzo, Perezida Varisito Ndayishimiye yariyamirije abo bahuza ibitsina babisangiye aho yavuze ko byari bikwiye ko umuntu afashwe yagirizwa ico caha yoshirwa ahabona abarundi bakamubona bakamushira ku kibuga c'umupira maze bakamutera bose amabuye kuko ibyo bakora ngo ari ibitera soni. Iyo akaba ari amajambo ateye isoni kandi ababaje kumva yaravuzwe n'umukuru w'igihugu. Yagize ati ndababwije ukuri nimba ibihugu rutura birahatira ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere kwemera umugenzo w'uko abasangiye ibitsina bobana batabyemeye ko atamafashanyo bazoronka barayitwima kuko ntaco atumarira mu gihe bariko baradukoresha amahano nk'ayo. Twebwe ntidushobora kwemera ibyo vumwe, ntidushobora kubyemera mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ayo akaba ari amajambo yashikirijwe na Perezida Evariste Ndayishimiye ariko akaba ari amajambo yateye uruhagarara rukomeye cyane kuko benshi mu Barundi ndetse n'amashirahamwe atandukanye aharanira agateka kazina muntu yabyamiriye kure akavuga ko ari ibiterasoni kandi akavuga ko ari ibintu bibabaje cyane kubona byaravuzwe n'umukuru w'igihugu. Ligue iteka irabatera ibyatsi amajambo ya Perezida Ndayishimiye ahamagarira kwicisha amabuye abaryamana basangiye ibitsina. Ishirahamwe Ligue iteka riharanira agateka kazina muntu mu Burundi ratera ibyatsi amajambo aheruka gushikirizwa n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ahamagarira kwicisha amabuye abahuza ibitsina babisangiye mu Burundi. Mu rwandiko iryo shirahamwe ryahise ahabona kuri uyu wa gatatu rivuga ko ibyo Perezida Ndayishimiye yavuze ari ihonyangwa ridasanzwe ry'uburenganzira bwo kubaha bwa kiremwa muntu. Urwandiko iryo shirahamwe Ligue iteka ryasohoye kuri uyu wa gatatu 2024 rivuga ko ryababajwe cyane n'amajambo Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ahamagarira abantu kwicisha amabuye abahuza ibitsina babisangiye abo bita abahomosexuels mu rurimi rw'igifaransa hari kuwa 29 Kigarama 2023 aho Perezida Ndayishimiye yariko avuga ku bintu bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu mu kiganiro yari yahaye abamenyeshamakuru. Iryo shirahamwe riharanira agateka kazina muntu mu Burundi rimenyesha ko ayo majambo yavuzwe n'umukuru w'igihugu ari ayo gushira mu kaga ubuzima bw'abo bahuza ibitsina babisangiye bigahonyanga agateka kazina muntu kajanye n'uko umuntu wese akwiriye kubaho. Bisa no guhonyanga nkana ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Ligue iteka risaba abategetsi b'u Burundi gukora ico bajejwe mu gukingira abanyagihugu. Iryo shirahamwe riributsa ko ayo majambo ya Perezida Ndayishimiye yo gutera amabuye abahuza ibitsina bisangiye bivuzwe mu gihe mu Burundi hasanzwe hari akaranda ko kwihanira hamwe no kwihohora hagati y'abanyagihugu. Ligue iteka igatanga uturorero twaho mu mwaka wa 2022 bashoboye kumenya imanza 42 z'abantu bihaniye nayo mu mwaka wa 2023 abagera kuri 43 barishwe bazira urwikekwe kandi iboneka ko bazize ubusa. Ishirahamwe Ligue iteka rirangiza urwandiko rwaryo ryiyamiriza ryivuye inyuma amajambo yashikirijwe n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yo kwicisha amabuye kandi akavuga ko ibi bintu Ligue iteka rikavuga ko ibi bintu bifashwe minenegwe bishobora kugira ingorane zikomeye cyane ku gihugu kuko amajambo ashikirijwe n'umukuru w'igihugu aba ari amajambo akomeye kandi aba ari amajambo abarundi bumva vuba. Akaba ariyo mpamvu Ligue iteka ivuga ko ibi bintu bigomba guhagarara hakiri kare. Abahuza ibitsina bisangiye barafise ubwoba ko bagiye gutotezwa inyuma y'ijambo ry'umukuru w'igihugu. Mu Burundi abahuza ibitsina bisangiye babona ko bageramiwe. Ni nyuma y'ijambo ry'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yasabye ko abahuza ibitsina bisangiye batorerwa amabuye. Ku munsi wa gatanu uheze ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu Ligue iteka rya kera mu Burundi rikorera mu buhungiro riratera ibyatsi byashikirijwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi rifata ko nko guhamagarira kwica abantu bo muri uwo murwi.
abategetsi b'u Burundi bahisemwo guhumuriza baciye ku wuserukira u Burundi mu Bubiligi kubafasha u Burundi bashobora kugumya imfashanyo yabo nimba bashaka gutegeka uwo muvumo byashikirijwe nyine na Perezida Evariste Ndayishimiye bavuga batatanze umwidondoro ku bwoba bwo gutotezwa abahuza ibitsina bisangiye bahurikiye mu mashirahamwe atandukanye ari ngaha mu Burundi bavuga ko batewe ubwoba n'amajambo yavuzwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi ku bwa Rwamwaka ibyo umukuru w'igihugu yashikirije ni ingorane zikomeye kuri twebwe n'uruhusha nyarwo yatanze kugira ngo twebwe twicwe ayo majambo ararengeye mu bisanzwe akarimbi kandi ntiyovugwa n'umukuru w'igihugu keretse ko guhuza ibitsina ku babisangiye ari ikibazo c'agateka kazina muntu ni kandi ikibazo c'ubuntu niko avuga ikibabaje niyongere ko nawe yavuze ibindi bitandukanye ni uguhamagarira kwica umurwi w'abantu utabahoye ico bakoze ariko bahoye ico bari yisunga amajambo y'umukuru w'igihugu Neva yavuze ko ubugeni bw'abasangiye ibitsina ari umuvumo Butisi nawe agira kure cyane avuga akababaro afise guterwa amabuye oya ntawabyemera nubwo muri rusange tutabyerekana ubu ni ikibazo gikomeye kuko barashobora kuzokwitiranya umuntu ko ahuza ibitsina n'uwo babisangiye kandi atari we bivuye ku kamo katewe n'umukuru w'igihugu ko kubatera amabuye mu ntumbero yo kumugirira nabi tugomba amahano kandi no gutekana tugomba amahoro kandi no gutekana ntitugomba kwinjizwa mu ngorane niko ashimangira ntibyumvikana we arashavuye akavuga ko amajambo yashikirijwe atawayemera kandi ko ateye isoni navuga ko bitumvikana ku gihugu cirwa ko kiri muri demokarasi rero umwidegembyo ntukibaho amashirahamwe yacu arashobora kwanka uburenganzira bwo gukorera ku butaka bw'u Burundi kandi dufasha abantu benshi mu kurwanya sida haraheze imyaka ishika 10 turazi ko amategeko ahana abahuza ibitsina bisangiye mu gihe ababikoze bafatanywe itonga ariko byose bihakwa guhinduka bigafata uwundi murindi niko bwo bwoba abo bahuza ibitsina bisangiye bafise abategetsi b'u Burundi baragerageje guhumuriza abafasha igihugu cabo mu Buraya ndetse na Amerika mu gihe umukuru w'igihugu Ndayishimiye atangaje kwa 29 Kigarama 2023 ko ibihugu rutura bitegeka ko hoba ubugeni ku basangiye ibitsina kugira ngo bitange imfashanyo ku bihugu bikenye bishobora kugumya imfashanyo yabyo ubuserukira Burundi mu Bubiligi no mu bumwe bwa Buraya yagerageje gusukamwo mabisi bisa nuko bimwe mu binyamakuru mpuzamakungu biriko bisigura nabi ijambo ry'umukuru w'igihugu c'u Burundi niko yagerageje gutanga umuco Terence Ntahiraja mw'itangazo ryatewe ko umukono kwa 2/0/2024 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ntiyigeze avuga ko abahuza ibitsina bisangiye boterwa amabuye nk'uko bamwe bariko barabivuga niko uwo mutegetsi yabandanije ahubwo yishura kuri ico kibazo umukuru w'igihugu c'u Burundi yakoresheje imvugo n'ishusho ngereranyo yishimikije inyandiko nyeranda nka Bibiliya yerekana uburemere bw'ibyo bikorwa bihushanye n'amategeko n'ubuntu mu Burundi niko ashikiriza imbere yo guhumuriza abafasha Burundi n'inshuti zabo ko Burundi ari igihugu kigengwa n'amategeko aho ica cose gihanwa hakurikijwe igitabo mpanabyaha izo nsiguro zatanzwe nabi ntizakuye ibyo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashikirije ku kibazo c'inkoramutima imbere y'abafasha Burundi kuko ntibyaciye mu nzira yo kandi ntibyashikirijwe n'uwategerezwa kubishikiriza niko bamwe mu bakoresha imbuga hwaniro cane abarundi bashikiriza bakavuga ko ibi bintu byavuzwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi biteye isoni cane kandi bibabaje kandi ko ari ibintu bishobora gukwegera igihugu cose mu manga ikomeye cane na rijya mu Burundi hasanzwe hazwi ko abarundi benshi bihanira aho benshi bavuga ko nyine amajambo ya Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kugira ingaruka zikomeye cane tuvuye kuri iyo nkuru irabana nyine nibiriko biravugwa ku majambo Perezida Evariste Ndayishimiye ariko uvuga nyine ariko bikaboneka ko ari amajambo amaramaje kandi bikaboneka ko ari amajambo ashobora gukwegera igihugu akarambaraye haba hari umugambi ukomeye cane uriko rategurwa n'abakomoka mu mugambi uri ku butegetsi babajwe n'ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye ariko ryashikiriza kandi bakaba gukora ibishoboka byose kugira ngo berekane ko bitandukanije nawe ariko akaba hari umugambi nyine uvuga ko bashaka kumutembagaza ku butegetsi ayo makuru nyine tukaza kuyagaruka ko mu makuru yacu hanyuma wica ubusabwa nta cini no gupyana kuri sabone kugira ngo ko dushizeho
amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.